Hajya usanzwe uri mu rukundo? Yeah. Umunsi wa mbere ukundana wari ufise imyaka ingana? Bwa mbere na mbere. Ubwa mbere? 18 ans. Nigo urukundo rwa mbere yatanguye kujamo? Yeah. Kubwo mugenzi wawe cyane mu best. Hamwe na sheri wawe. Ubafashe bari kumwe mu cyumba. Siko? Bariko barafumurana. Awe kwanza muri umwanya. Wokora iki cyangwa ubyifata mu gute? No bareka bagaheza ivyo barimo tu. Ubareka bagaheza ivyo barimo. Ugukwa nk'inkwano y'amafaranga ngana gute? Inkwano wawe? 100 millions. 100 millions. Kubera iki? Nawe ikintu wateguriye sheri wawe niki? Jewe. Haraga kado nyene nateguye kuzomuha. Niko twabonye ko atakiri ino, ko atari ino, uzazomushikira gute? Ndashaka kumurungikira nyene ati. Wakera. Ryohego. Uzomurungikira wakera ryohego. Urumutamwa wake? Urumutamwa wake? Wakera niki? Sa video abakobwa batanga bari gusa. Yo wavuye ko. Navuye ko mero byitazi. Suppose yuko Imana ikugize umuhungu umunsi mu 24 niki kintu ukorera abakobwa? 24 no bamara bose. 24 Imana ikugize umuhungu ubarondera abakobwa no bahiga basiyo bari kugira yabere nje numve uko urukundo bimeze. Hey wagwan, what's poppin' BJ? Ndabara mukije cyane ndabifuriza amahoro n'imigisha mu miryango yanyu. Ngo bitegezwa kumera. Let me say thanks to Bob gatinyo kuri Step Media. Kuri microphone, iwa kisikira iki kagasore kishime kagasore kayizagiwe n'Imana. Nkuko mubiza tamubwe natwe bwana dore gutwazane amakuru mashira babwiye kandi subscribe je kandi subscribe cigira share kwa kundi yandi namanda babwira mwa mubikora. Uno munsi kagasore kishime kama gakora ibintu Imana ikunda. Nikakora ibintu shetani akunda gakora Imana ikunda. No munsi nk'abantu umunsi novuga yuko natewe bakujyogura numwe mu bigeme beza dufise mu Burundi. So tuza kuyaga byinshi mu ndwiza turafise Saint Valentin. Abantu mufise abakunzi ndabizi ko Saint Valentin yagenewe mwebwe. Kuri twe tutagira abakunzi ebana cha twihangana ariko no munsi nahuye n'umusista nkuko mubona ku masanamu no munsi Step Media twatewe ibakwe. Tuza kuyaga byinshi reka twansi mu ikazi ntabarandiriye. Sister imeze gute? Bon. Umeze neza? Ego. Umutima no ku mubiri? Cyane gose. Neza nariza kwanza ndi kumwe nande? Uri kumwe na Gloria. Gloria. Gloria wande. Gloria wande. Gloria wande. Gloria wande. Uwa uje nyine. Ya ariko nakibazo. Kabisa ndabona uranaberewe. Ndabona uranaberewe kubegwa kuri wowe bivuze iki? Niyo ngabire Ufise. Niyo ngabire Ufise. Kandi byose ubikesha Imana. Kabisa usanzwe ukunda Imana burya? Cyane gose. Iyo ubyuse mu gatondo urasenga? Yeah. Umurongo wagufashije no munsi mu gitondo no wa? Umurongo. Musanze mu gitondo ndasenga ngashima kuntu naraye nyene. Kuko aba hari benshi bitakunze ko babyuka gusa nyene juste nkashima. Hajya iyo umuntu akubwiye ko uri mwiza. Urubyakira gute? Ndabyakira neza. Ibintu bitatu akenshi umuntu akubwiye ko uri mwiza bibaza ko abakubwiye ku bintu bitatu biba bikuranga physiquement byo bari nk'ibi. Ibintu byo bindanga. Ndashobora kwibaza ati ambwiye bivanye no kuntu mbona canke bivanye no kuntu yambonye. Ariko nta kibazo. Wowe yukunze nk'umuhungu ibintu bitatu bikuranga nivya? Ibintu bitatu bindanga. Iyo ndamukunze. Wakunze umuhungu ibintu bitatu bikuranga? Ndamanza nkamuraba comportement ziwe nkamwiga ko kwanza. Bitatu nakubwiye bitatu. Ndamwiga ko nkaraba comportement ziwe nkaraba basi uko nameze byakora. Hajya usanzwe uri mu rukundo? Yeah. Umunsi wa mbere ukundana wari ufise imyaka ingana? Bwa mbere na mbere. Ubwa mbere? Nari mfise 18 ans. Nigo urukundo rwa mbere yatanguye kujamo? Yeah. Ufise sheri hajya? Ego. Ni uwamudiraze ni bakudiraze? Ni yandraze. Ni bakudiraze. Ikintu gituma siko wowe uravye kikwemeza neza yuko ari we yakudiraze bibaza ko cyo bari iki? Yaranshimye mu bisanzwe.
hajya gukundana n'umuntu hari igihe ukundana n'umuntu ugasanga mumaranye iminsi n'undi usanga muhurira ahantu tutake ugasanga murakundana umwe mumaranye igihe kingana gute muri abagenzi cari igihe kinini igihe kinini nk'ina basi twe tumaranye nka mwaka wose tuvugana turi abagenzi imbere yiwe cyangwa imbere y'ukwaza hari abandi bangu bamaze gukundana nabo uvuga uwa mbere nta kibazo wa mbere wakabiri hagati aya mbere yagifise abayikisi banga umu ex umwe yego ubwo ndanatanga umu ex umwe usuko yego umwe amaranye igihe kingana gute twamaranye 6 mois muca mufiki byarashitse nyene ni hahandi nyene uja mu bintu byo gukundana juste nyene uvuga ati reka ntajigire nk'abandi hajya none umuntu akwaje ati mu rukundo rw'umuhungu n'umukobwa nindakwiye gukunda undi cyane umuhungu n'umukobwa n'umuhungu kubera iki kanga umufise urukundo anini abakobwa nta mbwa bikavugwa yuko abakobwa nimwe mukunze kwitaho cyane abahungu yego nawe niko bimeze sana mufise urukundo urumva nawe niko bimeze yego kabisa niki kintu umuhungu yo gukorera ugahita umuhe batambabazi umusheri wawe kumukundana ugahita umuhe batambabazi musenzo umukunda nta kintu cyo tumuheba oya ari kintu ashobora gukorera gatuma umuheba atambabazi nk'ikintu no basi na nkuko basi dufate uyatenda nk'undi mukobwa umva ngaho kumuheba nubwo bumukunda okay aho bima byabaye mu gihe utavye wamenye kumva ngo yatenda undi mukobwa none bafashe naho bari mu buriri umusheri wawe n'undi mukobwa so okay duspose no mu kubwo mugenzi wawe cyane mu best hamwe na sheri wawe ubafashe bari kumwe mu cyumba siko bariko barafumurana awe kwanza muri umwanya wokora iki cyangwa ubyifata mu gute zanangaza cyane kimwe gusa no bareka bagaheza ibyo barimo tu ubareka bagaheza ibyo barimo hama babihejeje gihe kintu cyo gikurikira mu nyuma yaho je mu isanzu uko numeze sinzi gufonsa umuntu uravye bivanye n'inkwano bamaze imisi batanga wewe bugukwa nk'inkwano y'amafaranga ngana gute inkwano wawe 100 million 100 million kubera iki kubera nyene mbo akenshi mu gukwa ari gihe sinyoze ko umukobwa wa 100 million mu Burundi bahari mu gukwa umukobwa ari gihe batanga nka 20 million 30 million uwo mugabo tubwiye ko ari 100 million kubera iki kubera nyene basi nyene micro kubera mu bisanzwe byovana byovana gute tuvuze ko gukwa samina niki kintu bonushije abandi bakobwa cyo tuma bagukwa mahirangano kubera nyene no tuvyumvikana idaye umuhungu musohoka nabona ari capable yo kuyari ya yego cyane no Murundi cyane n'umuntu nyene wo hanze no Murundi uwo mungu uri kuradukurikirana urumva yuko ibintu biri ku mfome dasanzwe amayarute afise je nzo kwitwarira nta kibazo bibaye ngombwa kungira wa kabiri hari cyo byiba bitwana oya nivyo shoboka kubera iki je nta kibazo ubwongira wa kabiri ntaco bitwana oya sindabikunda ntushobora gukundana n'abahungu babiri oya sishobora gukundana n'abahungu babiri umva niba bisa nabi kuri je wariko ariko nta kibazo mwumvise amaye amanota angaye kuranga yo kubona twenda kudura ndaguhaye 365 mama kubera iki turuwa okay shiri wawe muza budraga ibintu we navuze we tigeze avuga n'ibyaha ni byinshi cyane we yakudiraze mbwiti amajambo wibuka ariko arakoresha yakubwiye yarambwiye amajambo nyene menshi aryoshye umva we nawe ariko nta kibazo shiri wawe mukukudiraga ariko usanga wari umaze imisi nawe mukunda ushaka ko muzosohokana we byari bimeze gutora ubyifuza cyangwa nabavuga ati nubundi ko atamukunzi mfise reka mfe kumwemera kwanza namaje ndamwiyumvira ko hama birashika nyene turakunda niki kintu mumaze gupanga hama kigapfa gupanga kigapfa nta na kimwe byose byo muri gutegura byose birabicamo ariko nta kibazo uramutse kumpropose ikintu ca mariage ego ya inyishu yaguhariye yambwiye ati
ariko aracigako ko ari ukungena umukobwa imbere yuko agira mariage hari imyaka abarabira akavuga ati jewe atari imyaka ntafise 20 kombe sishobora kuvana n'abavyeyi mpaka nkugize iyo myaka yo kugira mariage ewe yo gupropose nk'ubu nyene uri capable yo kuja mu rugo nta kibazo ariko nta kibazo urazi guteka eko okay dutekira inyama twumva inyama sasa inyama atangura amakara uramanza ugashira amakara ukayacana nyene micro doza micro hama ugacugira ushira isafuriya ukayishiramo amakoto ugakaranga manzura ukagira gasosi nyene kabya inyama ariko uba wazitetse hama zigasha mu mazi y'amazi yonyene hama uhejeje ucuzikuramo umusafuriya ukazishira ahandi nyene nko mu gasorori nyene konde ndagoye 3 ku 10 ego ko ngaho numva yuko mayari ibizigira no muzima busanzwe muri nuko nyene horuteka ego udateka hama uhejeje igasindahetse okay bandanye uhejeje ucugira gasosi kameze bien gacha ubishiramo na za nyama birakunaniye kwenda kurusha guteka kabisa ariko ubisanze isise ndayizi ndayifise ibirungo byayo nditeka okay sawa nta kibazo we gukundana n'umuhungu ushaka gukundana n'umuhungu akuruta imyaka ingana gute 5 ans uwo mukundana kurusha ingana dukundana 5 ans we kubwawe ni cyo kintu bibaza ko shire wazogwa kuri Saint Valentin ikintu shire wanje zoma icurwe ntizobura joma basi nyene bapfuma babura ibindi gusa icurwe rirateguye ndavyibaza ibintu wibaza ko kizokubakwa kuri Saint Valentin gitandukanye n'izindi Saint Valentin wibaza ko ari iki kizombako ntabishasha gute kandi none ishurwe ego sigarindi gusa umva Saint Valentin menyereye ari ishurwe nawe ikintu wateguriye sheri wawe ni iki jewe haraga kado nyene nateguye kuzomuha niko twabonye ko atakiri ino ko atari ino uzazomushikira gute ndashaka kumurungikira nyene ati wakera ryohego uzomurungikira wakera ryohego uri mutamu wake uri mutamu wake wakera niki sa video abakobwa batanga bari gusa yo wavuye ko navuye ko ibintu byitazi ariko rakibazo rero wamutegura ikisheri wawe oya nta wakera gusa nyene nzomurungikira na gishuko asanzwe ari mu gihugu cya ari mu gihugu cya ari muri France mwahuye gute na sheri wawe micro twamanje turaba abagenzi hama nyene nakubwiye ari ino cyangwa ari hariya ari ino hama haheze iminsi umwaka urenga arasaba dukundane ataragenda yego turakundana haheze iminsi kandi arambwira ko agiye kurondera ubuzima naje ati nta kibazo urukundo wa distance rurakorohera cyane gose gukunda n'umuhungu ari kure yiwe urumva ko ari ibintu bigoye kubera rukungene usanga utanamwizeye bivanye n'ibyo barimo hariya ugasanga ati ashobora kuba nci inyuma oya bisi ndamwizera kubera nanje abanyizeye mva turizerana iyo bishitse siko mugashwana akenshi bamupfuye tugashwana na sheri wawe akenshi hari gando nderakambura nyene ashavura cyambwira ati warihe wari bubiki naye nkamubwira ati se nyene nkagerageza basi ishavura igabanuke akenshi yashavuye nibiye bintu ukunda kumubwira ishavuye yo rigataye hera ndabwiye tujambo nyene twiza ndagukunda ibintu byo nyene imbere yuko agenda yari yari mu kugupropoza ko ashaka ko musohokana wari uzi neza ko ari mu kugenda cyangwa we mwakundanye ataranakubwira ko ari mu kugenda sinenda bitse eko aho umunsi akubwira ko nahagiye muri wewe byarakunezera cyangwa byarakubaje kwa kenshi hari ibintu ukenera kuri sheri mugari kure urihangana uko kwanza wowe byari bimeze gute muri ibyo bihe
mu bisanzwe twebwe harabaho kwihanganiranira hagati yacu yego ubu ko ari muri France yakubwiye ko azogaruka ino ryane mbwiye ko azogaruka après 2 ans umwaka umwe nturanahera umwaka umwe warahetse deja asigaye undi mwaka okay muri uwo wundi mwaka niyaza ikintu de special wamuteguriye niki de special kirahari niki ikiganiro kizomushikira ndabizi cyane basi ikintu de special namuteguriye kwanza azoza hamudamutegere okay kimubona suppose uri kuri airport uramubonye haje ikintu ca mbere na mbere uzomukorera sheri wawe nzomugwamwo ndamuyambire ndamuha agashurwe nyene hamwe n'akabizo n'akabizo cyumva kintu abantu benshi bakunze guhurizako bakubwira ku kintu kimwe bakunze kukubwira abantu benshi bakunze guhurizako mujanye bakubwira ati wowe ufise ingeso yo gushavura ufise ingeso yo kwambara neza ufise ingeso yo gutanga ikintu kimwe ubona abantu bakunze guhurizako kukubwira ati wowe ikintu uragifise bakunze kumbwira ko ufise ingeso yo kwambara neza ariko ndabona ni navyo akenshi iyo wambaye n'abahe bantu wibaza ko mukoma ko akenshi twese tuba dufite ibintu turabira ko byinshi siko tije ndabira kuri uyu ikintu nkora mba ndabira kuri ubu birabira kuri bande mu kuntu cyo kwambara je nta muntu ndabirabira ko biri muri wewe biri muri je sheri watuvuga ko ari cyo kintu yagukundiye sinzi oya ndabitse amba ari ukuntu ushobora kuyaga n'umukunzi wawe ukamubwira ati sheri niki kintu wankundiye urontswe kumubaza yego yakubwiye ko ari giki umutima mwiza basi nyene yankundiye ibintu byinshi rumaze gushika ugakundana n'umuntu ugasanga ntumwiyumvamo ubwo ati kamfe kumukunda hoya byarashitse gusa so byarashitse yarabaye yego hari abuzi cyo biri mu bwiza ukuri kugira ngo nturinde basi nkahandi nyene uvuga ati reka ngiye mu bintu nazi rwa rukundo rwa mbere mu bisanzwe ama muca mufiki ahubwo nanamuhevye ataca dupfuye yego umbwiye bihagarare yego nibaza yuko wewe none nk'uyo byashye ugasanga yiyahuye ko ibyo nyine wamukoreye kwiyahura kubera ibyo abantu biyahura kubera ibyo basi ndafise ukuntu ndagutwara bukebuke ukamwereka ko ukanyikura mu bukebuke ni iki kintu wamuhora kuko ari uko ngene ushobora gusanga ati umuntu bivuye na taye afise uko areha iki taye ni bon nuko areha yari sura kari keza oya nawe kunda bongo basa neza bongo basa neza oya kubera oya ega gusa neza ntibisi bo ushobora gusanga wamuhoye gusa neza ku mutima ari mubi yumva suppose yuko Imana ikugize umuhungu umunsi mu 24 ni ikihe kintu ukorera abakobwa cyane ikihe kintu ukora ko ndazi neza na neza yuko birabishwa avuga ati Imana ko gutangiza umuhungu urabyumviye okay dispose Imana ko kugize umuhungu ni ikihe kintu ukwihutira kuja iguhe 24 yonyene 24 bamara bose bandutumara bose basi no abakobwa yego 24 Imana ikugize umuhungu ubarondera abakobwa no bahiga basi yo bari kugira yabere nje numve uko urukundo bimeze none ushaka kumva ngera abahungu twebwe bimera uko hari igihe ushobora kuba wibetse ati barabesha kwizera umuntu reka biragoye ikintu wiboneye okay muri 24 rero barondera nka batatu kavuga ati je numva ingene bimera batatu oya ni baki bararengeje nk'abangahe bari abangahe babiri ni bon bose wonyinyura baronse oya ndabyibaza ko batuvuga ko ari ibyo bibaza ko ari ibyaha mwebwe bavuga ko byinshi basi umukundanye n'umukobwa ushobora guhinduka bivanye n'ukuntu muba muri kumwe sinzi ko ari byo
bivanye n'ibyo muba murimwo genre nk'ibiki cyangwa muri ko murasomana canke muri kumuko nyene biravana n'imibiri y'abantu uretse kwitandukanye ari byo gushaka kumviriza akuru ashaka kuvuga ati bese reka numve ko ari ibyo ariko nta kibazo kubona uravuzira umukobwa urabyicuza pije sindavyicuza ubwo birabishuka avuga ati mana ko gutangiza hari kera mugabo warifuza kuzuba umuhungu nkiri muto nene bibaze waba umuhungu n'izihe ngeso runaka uba umaze gukora bivanye n'uko wiyizi wati je zingeso mba narazikoze zimeze iyo vyashika nkaba umuhungu iyo vyashika nkaba umuhungu basi ingeso nari gukora ingeso mu bisanzwe uzigishwa n'abagenzi bawe canke kenshi n'abagenzi bawe basi bivanye n'ukuntu nabo bitwara nawe ugashobora kuba ujana nabo niho navuga yuko ingeso mbi ari uzigira canke nziza ariko nta kibazo kumbwira umuntu ariko arakura hari imyaka agiramwo akabona ko ariko araba mwiza wowe niye myaka wari utangiye kugiramo canke wagezemo ukabona ko utangiye kuba mwiza imyaka nagezemo mbo ugasanga uri nk'umupeti ugatangura kureba mu kiyotije y'abahungu nzobica 17 ans niba utangiye kwiraba mu kiravuga ati jewe kwensa nkayo kwiteke gusa nyene narabona ko hariho changement basi abiramaze gushika ugafuhira mukobwa mugenzi wawe bivanye n'uko ngene ubonye ateye tiki baby mbo ari kutamufuhira akagirisha ukavuga ati bive n'ingene giteye abiramaze gushika ugafuhira nk'umukobwa mugenzi wawe bivanye n'uko ategaga ati umukobwa vraiment ni biza sana ariko ngo nashiri wanje umuntu hayisi no shavura bivanye n'uko ubona ikwa kurusha byinshi biramaze gushika mu bagenzi baba bari abagenzi baje barahari bamwe kabisa yes nari kumwe na izina Gloria ni kuri ndarushi nari kumwe na Gloria twariko turayaga kubijanye no musi twariko tuyaga ni kiganiro nivyakunda nivyamera neza muzoguma mukibona kuri step meje nzogenda nyagisha abakobwa batandukanye ko arigiye mubona umuntu uko ateye mutazikiri muri we urumva tumenye ubuzima bayeho why nkamubaza utubazo akishura we bivuze kwiki bivuze kwiki so Greta Gloria ndagushimira cyane merci kabisa nivyashikeje canke yegeje bakagukenera kuri step meje zodukundira nakiwazi kabisa nk'ikintu twavuganye muri no mwanya uvuga ati iki kintu nubwo nakivuze ndizera neza yuko hari umuntu kizagira ico kimufashije cyo bari ikihe ga Glory kintu navuze basi bivanye na n'uruvyumviriza bona avuga ati biravana abantu ko badukunda byinshi agisho gutoramo kamwe kavuga ati akanaga konze ngiye uvuga ati nabirenze ariko karimo biva karimo kabisa ariko merci kubwo kumikiganira merci kubwo kumikiganira ndahoye kabisa yes bakunze ba step media iri kagasore kishima kagasore kazigiwe n'Imana nkuko mubizi nama nababwiye atamubwiye ntatwebwe ni wa muhungu wanyu akora ibintu byemera Imana gusa ibintu bitemera Imana no so uno musi wari umunsi udasanzwe twayaze byinshi nubwo icyangenje tutakiyaze ko gose kore mukunzi wari kure gose just twaye kubishika ku mugabo ubutaha ni mwamukunda ni mwankundira mukamusaba gose nzomubarondera ku bwanyu no ku bwa benshi ivyo murabigire munyibuka so yari kagasore kishima gira making sure ko wagize subscribe jogira subscribe cugira na share kwa kundi handi naho amaze kubigira merci sana utarabigira ebana ibangutsa kwa kundi hahandi so kintu kimwe ndakubwira back na mimi ndafurahi ariko ikiganiro ngo back na mimi cyarangire ndakubwire peace out.